Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo. Kuri mikro muri kumwe na Joy Diane Ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru twafitiye kuri no wa mbere, tukayahera ko yagezweho irya nino kwisi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Ndagize mwaramutse Diane, turayahera mu yavugwa muri Afrika. Intumwa z'akanama kajejwe amahoro n'umutekano mw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU gasaba abategetsi ba Mali gutunganya amatora mu kwezi kwa kabiri mu ntumbero yo kubahiriza ivyo bumvikanye n'ishyirahamwe ry'ibihugu vyo mu burengero bwa Afrika CEDEAO. Ni mu rugendo izo ntumwa zarimwo muri Mali mu mpera z'indwi irangiye. Izo ntumwa zirongowe na ambasaderi wa Kenya zabonanye n'amashirahamwe ya societe civile, imigwi yasinye amasezerano y'amahoro, umushikiranganje wa mbere wa Mali hamwe na perezida w'imfatakibanza. Ni mu gihe abategetsi ba Mali bo bavuga ko bakeneye ubwa mbere gutunganya ibiganiro hagati y'imigwi y'abanyemali mu kwezi kwa12 kugira barabire hamwe inzira nyayo izobashikana ku matora. Uwahoze ari komanda wa Al-Shabaab kandi acungishijwe icamaso mu rugiwe avuga ko afunzwe kugira abuzwe kuzokwitoza mu matora yimirije muri Somalia. Mukhtar Robow Ali azwi ku izina rya Abu Mansur yahoze ari cegera c'umukuru wa Al-Shabaab imbere yuko yitandukanya n'uwo muhari mu kwezi k'umunani 2017. Leta ya Somalia yabanje gushima ko yishikanye, ariko mu nyuma yaciye imuhagarika kugira imubuze kuzokwitoza kuba perezida w'intara yo mu bumanuko bushira uburengero mu 2018. Abu Mansur yabwiye ijwi rya Amerika ko ifungwa ryiwe rifise intumbero ya politike. Mevugwa hanze y'umugabane wa Afrika, Papa Francisco yasavye ko ingendo yo gusubiza inyuma abimukira batabawe mu mabahari bagasubizwa muri Libya no mu bindi bihugu bidatekanye yohagarara. Papa ejo ku munsi w'Imana yavuze ko ikizu bwa mbere gikwiye kuba kurokora ubuzima bw'abantu muri Mediterane no kubashikana ku musozi. Ikigo cyawo nicita ku mpunzi hamwe n'amashirahamwe aharanira agateka ka muntu bamye banegura uburyo abo bimukira bafungirwa mu bigo muri Libya, bagakubitwa, bagafatwa ku nguvu hamwe n'ayandi mabi yo kubaboreza igufa. Israeli ejo ku munsi w'Imana yaratangaje umugambi wayo wo kuzokubaka amazu y'uburaro ku Bayahudi mu ntara yigaruye ya Cisjordania. Ibi byatumye abanyepalestina abaharanira amahoro muri ako karere hamwe n'ibihugu bibanyi nka Yorodaniya bamirira kure uwo mugambi. Iri tangazo ryashizwe ahabona na leta y'umushikiranganje wa mbere Naftali Bennett yavuze ko amazu 1355 azokubakwa muri Cisjordania yigaruriwe na Israeli kuva mu 1967 mu ntambara yamaze iminsi 6. Umushikiranganje wa mbere wa Palestina Mohamed Shtavey yasabye amakungu cane cane Leta Zunze za Amerika guhagarika uwo mugambi wa Israeli avuga ko bangamira abanyagihugu ba Palestina. Turukiya iriko iranebagurwa kidiplomasiya inyuma yaho Perezida Recep Tayyip Erdogan afatira ingingo yo kwirukana abambasaderi 10 harimwo n'uwa Leta Zunze za Amerika. Bagirizwa kuba barasabye ko umunyaturukiya afunzwe yagirizwa gufashisha amafaranga aho muri societe civile arekugwa. Ibihugu by'Ubuholande, Denmark na Norvege byarasohoye itangazo rivuga ko byiyemeje kurwanira agateka kazina muntu muri Turukiya. Kavara n'umwe mu bafasha amashirahamwe ya societe civile muri Turukiya kandi akunze kunegura Perezida Erdogan. Yagirizwa kuba yararondeye gukura Erdogan ku butegetsi mu gufashisha amafaranga abagerageje kumukubita kudeta mu 2016 hamwe n'imigumuko y'abenegihugu yabaye muri 2013.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukabuhejeje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutse abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu vy'Ijwi rya Amerika. Ingingo nkuru zigize igice ca kabiri c'amakuru twafitiye muri kano gatondo. Abanyagihugu b'abanyamurenge bari bamaze indwi irenga baranyurujwe n'abarwanyi ba Mayimayi muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu mpera zino ndwi twaraye dusozereye bararekuwe. Baradushorera twese ngo dushike, baratunyaga wera ku makarite, ufite ifaranga wese baramunyaga, nta kantu na kamwe twize dusigarana. Uyu ni Dieudonné Muhoza, umwe mu banyamurenge 58 bari banyurujwe mu ndwi heze n'abarwanyi ba Mayimayi. Muri ano makuru turagaruka no ku gitero ca bombe cahitanye umuntu umwe gikomeretsa indwi muri Uganda kwa gatandatu ku mugoroba. Turafitiye n'amakuru agezeho mu gisata ca sport mu Rwanda no mu Burundi. Nongere ndabahikaze inshuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika, ndabice ku masonga nkitangura. Umuntu umwe yarahitanywe na bombe yatewe n'abataramenyekana mu micungararo y'umurwa mukuru Kampala muri Uganda ku munsi wa gatandatu. Iyo bombe yakomerekeje abagera kuri ndwi, bane muri bo bakaba bari ndembe. Ubwongereza n'Ubufaransa bwari bwagabishije ko hari ibitero bishobora kugabwa muri ico gihugu. Inkuru irambuye na Ignatius Bahizi akoresha Ijwi rya Amerika muri Uganda. Mu nama n'abanyamakuru, umuvugizi w'igipolisi Fred Enanga yahamije ko umuntu umwe ari we wahitanywe n'icyo gitero, abandi bantu barindwi bagakomereka kandi bane muri bo bagakomeretswa bikabije. Amakuru yabanje gusohoka yavugaga ko ari abantu babiri bishwe. Umuvugizi w'igipolisi yasobanuye imiterere y'icyo gisasu cya bombe n'uburyo cyatezwemo. 3 men disguised as customers. Among these 3, one of them was carrying a polythene bag containing unknown items that he placed ati abagabo batatu baje nk'abakiriya basanzwe, baje bafashe agasakoshi kari karimo ikintu kitamenyekanye, nuko bagashyira munsi y'imeza bari barimo kunyweraho inzoga. Baganiye n'abandi bo basanze mu kabari bisanzwe ndetse banabagurira inzoga n'ibyo kurya. Nyuma gato baje gusohoka. Bakimara gusohoka, igisasu cyaturitse kigarukira mu mwanya ungana na metero 5, bisobanuye ubwoko bw'igisasu bakoresheje. Abahanga mu bisasu bya bombe bavuze ko icyo gisasu cyari gikozwe mu bintu bisanzwe nk'imisumari n'ibindi byuma bari bagiye bateranya, bivuze ko irari iterabwoba ryo mu rugo. And all indications suggest an act of domestic terror. Uyu muvugizi w'igipolisi kandi yanatangaje ko abateze icyo gisasu ubu barimo guhigwa bukware, ariko anasaba abaturage kutagira ubwoba kuko inzego zishinzwe umutekano zifite ubushobozi bwo kuburizamo ibindi bitero nk'ibi. Ku rubuga rwe rwa Twitter, Perezida Museveni yavuze ko icyo gitero cyagaragaye nk'igikorwa cy'iterabwoba. Ati rubanda ntibigire ubwoba kuko tugiye kunesha aba bagizi ba nabi nk'uko twagiye tubikora mbere. Uko niko Perezida Museveni yanditse ku rubuga rwe rwa Twitter. Iki gitero kibaye nyuma y'ibyumweru bibiri leta y'Ubwongereza hamwe n'Ubufaransa basohoye amakuru y'uko hashobora kubaho ibitero by'abaterabwoba muri Uganda. Ayo makuru yasabaga abashinzwe umutekano muri Uganda gukanura amaso kuko hari icyashoboraga kubaho igihe cyari cyo cyose. Ibyo bihugu byombi byanasabye abaturage babyo batuye muri Uganda kwirinda imyanya ihurirwamo n'abantu benshi, ariko inzego zishinzwe umutekano muri Uganda zisa nk'izitarahaye agaciro ayo makuru. Umuvugizi wa polisi ati kuvaho ibitero by'iterabwoba nk'ibi byatangiriye kubera muri Uganda, inzego zishinzwe umutekano zimaze guhagarika ibindi byinshi. The respective advisories and terror alerts they were talking about by the UK and France were not. Amakuru ajanye n'ibitero y'ibihugu by'Ubwongereza n'Ubufaransa yatanze ntabwo yatungaga gatoki ahantu runaka ibyo bitero byaje kubera, kandi hari n'ibindi bisobanuro atatanze. Mu myanya mike yavuzweho ishobora kubamo ibyo bitero
aha iki cyabereye ntabwo hari harimo. Muzi neza ko kuva mu 2010 tumaze kuburizamo ibitero byinshi cyane by'iterabwoba ndetse tukanasenya imwe mu migwi y'abaterabwoba bari bashinze mu gihugu kubera ubushobozi bw'umugwi wa polisi ushinzwe kurwanya iterabwoba mu gihugu. Igitero cyo ku mugoroba cyabereye mu kabari kagendwa cyane n'abantu bakunda kurya inyama y'ingurube yokeje kari ahitwa Kawempe hafi n'umurwa mukuru Kampala. Iki gitero cyanibukije abanya-Uganda ibitero by'iterabwoba bibiri byabereye icyarimwe mu mwaka wa 2010 mu myanya y'abantu bareberagamo umukino wa nyuma w'umupira w'amaguru w'igikombe cy'isi yose. Ibyo bitero by'icyo gihe byigambwe n'umutwe w'intagondwa wa Al-Shabaab wavuze ko wari urimo guhana Uganda kubera ko yohereje abasirikare bayo muri Somalia, byahitanye abantu 73 n'abandi basaga 100 barakomeretswa. Ignatius Bahizi, Ijwi ry'Amerika, Uganda. Ignatius Bahizi, urakoze. Tuve muri Uganda twerekeza muri Kongo aho abanyagihugu 58 b'abanyamurenge bari bamaze indwi irenga baranyurujwe n'abarwanyi ba Mayimayi Biloze Bishamuke mu mpera zindi twaraye dusozereye barekuwe. Abanyagihugu muribuka ko bafatiwe mu bitero Mayimayi yagavye mu mihana yo mu Bibogobogo muri territoire ya Fizi turi mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Kongo. Inkuru y'umenyesha makuru wacu Vedaste Ngabo ari mu gisagara ca Balaka. Aba baturage biganjemo abana, abagore, abakecuru ndetse n'abasaza ubwo bageraga Baraka mu ijoro ryo kuwa gatandatu barekejwe n'igipolisi n'igisirikare ndetse n'intumwa za societe civile n'abashefu, byari ibyishimo bivanze n'amarira ubwo bageraga Mushimbaki ahakambitse izindi mpunzi z'abanyamurenge zirenga 3,000. Dieudonné Muhoza n'umwe muri abo batwawe bunyago aragaruka ku nzira ndende y'amakuba bahuye nayo mu minsi irenga 10 bari mu maboko ya Mayimayi. Baradushorera twese ngo dushike baratunyaga wera ku makarite, ufite ifaranga wese baramunyaga, nta kantu na kamwe twize dusigarana. Turagenda ngo dushike ku Kagugu saa 4 za nijoro dusanga ari Mayimayi nyinshi irenze ivanzemo abafurero, abiroze Bishambuke n'ingabo za Yakutumba, naho no twahuriye nabo. Batwinjiza mu nzu baradukingirana n'abana n'abagore, baraduhagurutsa badukuramo abana 4. Umwana witwa Musirimu uwa Makongo, undi witwa Gatutsi wa Yosefu, n'umuhungu w'Umurundi n'umushi. Naho abo bantu naho babajaniye twase kubabona. Sematungo Sombo yahunze kubiri n'abana arashimira chef wa localité ya Kakuku Etulo Makenda ndetse n'abagize uruhare bose kugira ngo abantu babo bari bajyanwe bunyago bare kugwe. Ndanezerewe kuri uyu munsi, umwana wanje wari wagiye n'umwana w'umukobwa yabaga kwa nyirakuru mu Bivumu, tumenya amakuru kuko nabagiye matekwa muri barya bari bagiye. Uyu munsi nanejejwe no kumanuka mva mu Bibogobogo, naciye ahagoye tugenda duhura na bamayi batunyaze, ariko nanejejwe nuko nageze Baraka nkabona umwana wanje. Namubonye, namuramukije, namwikoreyeho, twaganiriye, numva igishikana rifite ku mutima kirise. Kuva giye sinarinkirya ngo sinzire. Umuvugizi wa Mayimayi Biloze Bishambuke Bwana na Belize Aimable iwavuga yuko abantu bari batwawe ubunyago bose babashikirije ingabo za Kongo ndetse n'abayobozi gakondo hamwe n'abagize societe civile, kandi ko nta basore banyuruje muri abo baturage bari bafite. Abantu twari turinze ni 46. Muri abo bantu 46 harimo abagore 12, hakabamo abagabo 4, hakabamo abana b'abakobwa 17, hakabamo n'abana b'abahungu 13. Bose ni 46. Ariko bavuga yuko abo bafite hari ari 52, abandi bavuye hehe? Ni 52, ariko twe ku ruhande rwacu ni 40. Tubibutse ko abo bantu bari batwawe ubunyago mu bitero bagwanyi ba Mayimayi Biloze Bishambuke, Mayimayi Yakutumba bagabye mu miyana itandukanye y'abanyamurenge yo mu Bibogobogo, batwika 13, bica abantu barenga 15, naho barenga 7,000 bavanwa mu byabo. Vedaste Ngabo ku bwaradijwi rya Amerika, Baraka mu ntara kivuye. Ijwi rya Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu karere ka Karongi mu burengerazuba bw'u Rwanda, abakora akazi ko gutunganya no kugurisha amafi mato yo mu kiyaga ca Kivu basaba ababishinzwe kugabanya igihe cyo kugara ibikorwa by'uburovyi muri ico kiyaga. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika basigura ko kucugara igihe kirekire bibatera ibibazo by'ubukene, abishinzwe nabo bakavuga ko
bugara ikiyaga mu ntumbero yo kongereza umwimbu ukivamwo. Inkuru tubaza umenyesha makuru wacu Eric bagira ubusa yagendeye abo barovyi. Turi mu nkengero z'ikiyaga cya Kivu mu karere ka Karongi ahazwi nko ku Kibuye mu burengerazuba bw'u Rwanda. Abagore batandukanye bari mu mirimo yo gutunganya amafi matoya azwi nk'isambaza kugira ngo babashe kuyagurisha. Ni umurimo bakesha imibereho. Madame Odette Umugeni kuri mikoro za Radio Ijwi rya Amerika yemeza ko amaze imyaka 20 acuruza isambaza. Akora muri koperative abakunda isambaza, avuga ko muri iki gihe akora uyu murimo hari byinshi amaze kugeraho. Aho byangejeje ni kure rwose. Binyigishiriza abana, byaranyubakiye, turya neza ku buryo ntashobora kurwaza bwaki. Wabihagararaho? Nabihagararaho rwose n'amaguru yanjye yombi kandi neni. Imbogamizi tugira iyo mudufungurira tugiye kurwaza bwaki. Uyu murimo wo gutunganya no kugurisha isambaza ku Kibuye biboneka ko ari umurimo wiganjemo abagore cyane kuruta abagabo babo, nabo baba bakunze kuba bari mu kiyaga baroba. Kimwe mu byo abagore bahurizaho muri uyu murimo mu buryo bavuga ko bufatika nuko benshi bumvikanisha ko mu gihe bamaze byabafashije kwiyubakira inzu zo kubamo. Niba ndi mu nzu nakomoye mu isambaza, nkaba ndya neza kubera isambaza, nkaba nambara neza kubera isambaza, umwana akaba yiga kubera isambaza, ubwo icyo ntazirata ni igiki? Njyewe nabigiyemo nta kintu mfite, ntagira inzu, ariko ubu mfite inzu. Nari mfite abana batoya, abana bajya mu ishuri, ubu ngubu abana banjye bari kwiga kubera iryo terambere. Ijwi rya Amerika rigera ku Kibuye ryasanze hashize ibyumweru 2 habayeho imirimo yo gufungura ikiyaga cya Kivu cyari kimaze amezi 2 n'igice gifunzwe mu mugambi wo kongera umusaruro ukomoka muri iki kiyaga. Muri icyo gihe abakesha imibereho iki kiyaga bavuga ko basaga n'ababuze ayo bacira nayo bamira. I Karongi dutunzwe n'iki kiyaga, ariko iyo mu gifunze amezi 2 yose rwose bajya gufungura, bamwe bararwaye bwaki, abajura baragwiriye. Ubwo rero tubona amezi 2 mudufungiramo bamudufunze n'inda n'ubwonko. Kubgawe wumva bagombye gufunga mu gihe kingana iki? Ukwezi kumwe kuba guhagije. Nta muntu wari ugifite igitoki mu murima. Bari basigaye badusanga no mu mazu kuburiri, bakakwiba uryamye, bakikorera byose n'amashuka wiyoroshe, bakayajyana utazi n'igihe bayajyaniye. Iyo urebye gufunga nge mbona ntakemeranya nabo, kuko gufunga nge mbona bigira inyungu cyane ko dufunga umusaruro wabaye muke, twafungura ukaba mwinshi. Ari nayo mpamvu tukubwira ko n'iyi saa dufite umusaruro uhagije, uwo nawe uraterwa n'uko twahagaritse nyamezi 2 tukaba twarongeye gufungura. Ubu ni Bwana Emmanuel Ndagijimana, umuyobozi w'ihuriro ry'amakoperative y'uburobyi mu karere ka Karongi, wemeza inyungu mu gufunga ikiyaga mu gihe cy'amezi 2 n'igice. Uyu muyobozi nawe yemera bidasubirwaho n'abakora mu bikorwa by'uburobyi ko bibateza imbere. Ukigera hatunganyirizwa isambaza, abari muri uyu murimo bagusanganiza isambaza zikaranze nk'inzira zo kureshya abakiriya babagana. Anasangira na nyoko bukwe ntabwo. Nsangire n'amabukwe. Zirumye cyane. Ikibazo mu kuyaziza kiranda. Numva turyoshye. Mama wari uje guhase? Iyo uje guhaha babanza kuguha? Ahubwo sogongeza ngo mukomeye. Abatunganya bakanagurisha isambaza bakavuga ko iyo barebye ukuntu gahunda zo gufunga ikiyaga cya Kivu zikorwa, bagasanga hakabayeho ibiganiro hagati y'uruhande rw'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuko ku ruhande rwa Kongo ho batajya bafunga, bagatekereza ko umusaruro wabo waba wigira i Kongo. Madame Beatrice Mukamana amaze imyaka 8 acuruza isambaza, avuga ko abarihira abana n'amafaranga mu mashuri yisumbuye. Leta yacu leta ishoboye ibintu byinshi cyane. Jya numva bazagira igihe cyo kuganira igihugu cya Kongo mu gihe cyo gufunga ikiyaga. Kongo itakunda gufunga ikiyaga, akakiyongeraho wenda uburinzi bwiyongera ku bisanzwe kugira ngo ikiyaga cyacu wenda mu gihe bafunze be kujya bakirubiramo abakongomani, kuko urabona nk'ubuje dufite umusaruro nuko ikiyaga cyarinzwe. Mu kiganiro na Bwana Ndagijimana ukuriye ihuriro ry'amakoperative y'uburobyi mu karere ka Karongi, avuga ko ibiganiro bisa n'ibidashoboka hagati y'u Rwanda na Kongo, gusa akavuga ko buri ruhande rukoresha igice cy'amazi yarwo. Biriya byo twagiye tubitekerezaho ariko ubona ntibyashoboka. Buriya
njye nabonye ujyanye no gufunga kuba twarafunga aho bakaroba n'ubundi umusaruro burya nta hantu ujya. Icyangwa nuko ahubwo twebwe hano niba twafunze dufata ingamba zo tugacunga neza wa musaruro wacu kuko igihe tugiyemo n'usanga ntaho wagiye. Nta mbogamizi yenge mbona kereka ahubwo wenda bariya abakongomani bo bambutse bakaza twafunze bakaroba mu mazi yacu, ariko niba bakoresha yabo mbona nta kibazo gihari bakorana ko tugakora. Kugeza ubu akarere ka Karongi kabarura koperative z'abarobyi zigera muri enye zigizwe n'abanyamuryango 66. Abakurikirana ibikorwa by'uburobyi mu karere ka Karongi bakabwira Ijwi ry'Amerika ko kubera gahunda zo gufunga ikiyaga mu gihe cy'amezi 2 n'igice byatumye umusaruro uri kubone kuri hagati ya toni 2 na toni 3 zisambaza ku munsi. Nubwo biruko ibikorwa bya barushimusi byo bikomeza kwigaragaza mu kiyaga cya Kivu, intumbero no kubihashya umusaruro ukarushaho kwiyongera nk'uko bitangazwa n'ababishinzwe. Bagira Ijwi ry'Amerika ku Kibuye mu burengerazuba bw'u Rwanda yagezeho mu gisata ca sport naho cyahereye mu Burundi. Ihiganwa ry'umupira w'amaguru ejo kwa Mungu muri ico gihugu niho ryasozera umunsi w'icenda. Umurwi wa Bumamuru watsinze Vitaro ibitsindo 4-1 gutyo ucugumana ikibanza ca mbere. Muri basketball naho umurwi wa New Star ejo kwa kabiri niho uzoja mu gihugu ca Tanzania mu nkino z'akarere ka 5. Ibi vyose turaza mugenzi wacu Desire Hatungimana. Kuri wa kabiri ni umugwi wa New Star uzofata urugendo ugana igihugu ca Tanzania aho ugiye kwitabira inkino zo gukurakuranamwo kugira hamenyekane imigwi izitabira inkino za nyuma za Afrika za basketball zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo. Kuri no w'Imana uwo mugwi wa New Star wakinye urukino rwa kivandimwe na Jimkana mu ntumbero kwitegurira izo nkino. Muri urwo rukino New Star ikaba ariyo yatahukanye intsinzi ku manota 83 kuri 57. Shimirimana Christian Batazira Ndindi yahoze akina muri uwo mugwi uno musi akaba ari bawumenyereza, amenyesha ko atari ubwa mbere bitabira izo nkino kuko mu mwaka wa 2018 bari bazitabiriye aho zari zabereye mbere aho nyene muri Tanzania. Aratubwira icigwa bakuye muri izo nkino nico ugo rukino rwa kivandimwe rwabafashije. Dar es Salaam twakuye icigwa kinini, hama n'urukino twakinye nakuye icigwa gikomeye cyane kuko nabonye ko ari ama automatisme amwe ataraza, tanko nige tugiye gusora cyane muri misiri imbere. Misi sigaye ikintu tugiye gushimikira ko cyane ni bibiri kuko hariho attaque cyane nibyo nakubwiye kugira za ama automatisme, hama na defense ko defense nibaza ko yino sico kimena hariya ko je ziratandukanye tuyadapta uko bigenda kose suivant match nyene meze. Christian Shimirimana amenyesha ko bari ku kazi badasinziriye mu ntumbero ko zo kwitwara neza, ariko agasaba ko ababishoboye bose bobafasha uhereye kuri leta. Twebwe urumva tuba turi ku kivi uko bwije ijoro n'umurango, nibaza yuko icyo nusaba leta cyangwa amashira hamwe yigenga yuko duterera bodufasha bagatufata mu mugongo kuko bikenerwa ibintu byinshi, bikenerwa uburyo bwinshi. Ikintu nusaba leta no kwishiramo ukuboko kwayo hamwe n'aya mashira hamwe kuko nivyo bituma na ekipe yitegura neza nimba tukeneye intsinzi. Uwo mugwi wa New Star uri mu itsinda rya 5 rigizwe na Kurasin Hearts yo mu gihugu ca Tanzania, City Oilers yo mu gihugu ca Uganda na Brave Hearts yo mu gihugu ca Malawi. Nshimirimana Christian amenyereza New Star amenyesha ko bafise amahirwe menshi yo kurangiza mu kibanza ca mbere muri iryo tsinda. Amenyesha ko ari intego bafise kugira bashobore gushika mu nkino za nyuma za Afrika zihuza imigwi yabaye ya mbere iwabo. Mu mupira w'amaguru naho mu higanwa ry'u Burundi mu rukino rwari rurindiriwe n'abantu benshi aho Olivier Niyunge ko yararamutse akina n'umugwi wa Vitaro yamenyereje mu higanwa riheze. Uwo mumenyereza yerekanye ko Vitaro yatakaje umumenyereza mwiza. Nta kigongwe rero yagiriye Vitaro yanakiniye akiri muto kuko Bumamuru yatsinze uwo mugwi wa Vitaro ibitsindo 4-1. Mu zindi nkino zabaye kuri uno musi w'icenda w'ihiganwa ry'u Burundi mu mupira w'amaguru, Royal FC yatsinze Burundi Sport Dynamique ibitsindo 4-3. Top Junior itsinda Flambeau de l'Est ibitsindo 3-2. Rekroko banganije na Bujumbura City ubusa ku bundi. Umugwi wa Flambeau du Centre ukaba wanganije na Messager Ngozi ibitsindo 2-2. Iyo migwi yose ikaba yegukira Académie Messager. Aigle Noir yanganije na Kayanza United igitsindo 1-0. Musongati inganya na Rukinzo ubusa ku bundi, nayo Atletico New Oil ikaba yanganije na Olympic Star y'Imuyinga ibitsindo 2-2. Iyindwi rero y'icenda mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi Primus League ikaba yinjiyemwo ibitsindo 27 mu nkino 8 zabaye. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Desire Hatungimana reka ukorerwe mu ngata na Jean Claude Munyandinda wagiye kutubwira agezeho mu gisata ca sport mu Rwanda. Mu mupira w'amaguru amakipe abiri yarahagarariye u Rwanda mu marushanwa yo guhatanira ibikombe bya Afurika ku maclub yombi yarasezerewe mu mpera z'icyumweru gishize ku ntera ya kabiri. Ejo ndi kwa gatandatu mu irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere wayo ikipe ya APR FC yari yagiye gusura Etoile du Sahel yo muri Tunisia nyuma y'uko aya makipe anganyije igitego kimwe kuri kimwe mu mukino ubanza wabereye i Kigali. Ku ruhande rwa APR FC bari bagifite icyizere cyo gukuramo Etoile du Sahel wayo nk'uko Michel Masabo umunyamabanga w'ikipe y'abasirikare b'u Rwanda yabitangazaga. Bahungu kubera morale bafite technical staff, administration team, biragaragara ko abantu bari tayari, ahubwo urugamba ruradutindiye. Abantu bameze neza mu maso y'abakinnyi, urabona bafite morale, urabona bafite kwemera yuko icyo baje gukora kizashoboka. Baje bahagurukiye intsinzi nta kindi. Umukino wabereye mu mujyi wa Monastir, Etoile du Sahel yahemukiye APR FC yitsinda ibitego bine byose ku busa nka bya bindi bajya bavuga mu mukino w'amakarita ngo umuntu yatsinzwe umurisa. Gusa nubwo APR FC yasezere muri Ligue des Champions izahita yerekeza mu irushanwa ry'impuzamakira hamwe umupira w'amaguru muri Afurika. Ejo ku cyumweru muri iryo rushanwa rya Coupe de la Confédération ikipe ya AS Kigali nayo yasezerewe na Darling Club Motema Pembe yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'umukino wo kwishyura wabereye i Kinshasa. Darling Club Motema Pembe yatsinze AS Kigali ibitego 2-1.